Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa kuri uwu munsi w'Imana. Ndetse yewe nawe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye kaze ntanabakingurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'ubutungane, igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'indero, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, yewe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Hama nyene ikayagukusanyiriza ikayagushikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, nawe nyene ukayakurikira yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemwo, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ico utegerezwa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure, nawe nyene ukabimenyerako ku gihe. Perezida Evariste Ndayishimiye amaze indwi zibiri hanze mu gihugu habandanya kongerekana ibihuha vya kudeta. Imyidogo iri mu Burundi ni myinshi cane. Iyo myidogo ifatiye ahanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa, mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'Uburundi ribandanya guta agaciro. Ubukene burahanze abarundi. Iruhande y'iyo myidogo y'abanyagihugu, ubu hiyongeye ko ibihuha bivuga ko ibihangange mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Leta yo yigumira mu gacerere. RPA yemeza ko Perezida Ndayishimiye yananiwe kubogoza General Prime Niyongabo. Mu makuru yayo yo kuwa kane uheze, RPA yamenyesheje ko intango y'ibihuha vy'itembagazwa rya Evariste Ndayishimiye vyavuye ku mugambi wo kubogoza General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare c'Uburundi, umugambi gushika ubu utaraja mu ngiro. RPA ikaba ivuga ko imbere yo kuja mu rugendo muri Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Ndayishimiye yasize asinye itegeko decret rikura umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. RPA ikaba ivuga ko Perezida Ndayishimiye yasigiye iryo tegeko General de Brigade Jules Ndihokubwayo asanzwe agendanira umukuru w'igihugu, Chef du Protocole d'Etat, amutuma kurishira umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kugira nawe ashireko umukono wiwe. RPA ikaba ivuga ko Perezida Ndayishimiye yatumye Jules Ndihokubwayo guca yongereza abasirikari bacunze iradiyo yewe na televiziyo vy'igihugu RTNB igihe azoba amaze gusinyisha iryo tegeko kwa Ndirakobuca. RPA ikaba ibandanya ivuga ko Jules Ndihokubwayo yihuse arungika ingabo kuri RTNB imbere yuko asinyisha rya tegeko kwa Ndirakobuca. Aho niho hoba haravuye ivyabaye mu ndwi iheze kuri RTNB, aho haboneka abasirikare benshi bitwaje ibikoho bikomeye n'imbwa mu nyuma. Abaraririye kuri RTNB baranga kubisa abavuga ko baje kubagombora. Guhera aho mu gihugu hose haca harandagata igihuha ca kudeta. RPA ikaba ibandanya ivuga ko Gervais Ndirakobuca yanse gusinya ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca yoba yarishuye Jules Ndihokubwayo ko Perezida yagiye batavuganye iryo bogozwa, ko vyiza bomurindira akagaruka avuye mu ngendo arimwo hanze y'igihugu. RPA ntiyatomoye nimba iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rica rigena umukuru w'igisirikare mushasha nk'uko vyahora bigenda. Ubundi ingingo igena mushasha ibanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ariko nanone birashoboka ko umukuru w'igihugu abogoza umukuru w'igisirikare hanyuma akarungika mu nama nshingamateka amazina mashasha yemezwa. Kenshi abakenguzamateka bahamagarwa ku munota wa nyuma, bamwe bakagenda batazi n'ivyo bagiye kwemeza ivyo ari vyo. Alexis Sinduhije aremeza ko hariho umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Mu butumwa yaraye acishije ku rubuga rwiwe rwa X canke Twitter, umukuru w'umugambwe MSD yaraye yanditse ko afise amakuru ajanye n'umugambi uri mu nzira
ari wo wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye agasubirizwa n'uwundi mujenerale ari mu basanzwe bamwegereye. Alexis Sinduhije akaba avuga ko we n'abo basangiye urugamba bazorwanya bivuye inyuma intwaro izozanana muri iryo tembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Yibukije ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye busanzwe ari ubw'abasirikare. Aca yongera ko ati ntidukeneye kubona umujenerale hasubirira uwundi mujenerale. Ntidukeneye ibisikanya vy'abasirikare batwaza igikenye kugira intwaro y'agahotoro ibandanye gushinga imizi. Ubutumwa bwa Alexis Sinduhije umwe mu Barundi bazwi ko barinka amakuru y'ibanga aje gushigikira ibihuha biriko birakwiragira mu gihugu. Hagati aho ariko umukuru w'igihugu yibereye mu ngendo zidahera. Ubuheruka twari twaberetse ingene mu minsi 100 iheze umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bakwije iminsi 58 hanze y'igihugu. Biraboneka ko umugambi wo kugendagenda mw'isi nzima bawuteguye bikomeye mu gihe barwije kabiri amafaranga azokoreshwa mu ngendo zo hanze hagati ya Mukakaro 2023 ndetse na Ruheshi 2024. Aho twandika iyo nkuru twari twibaza ko Perezida Ndayishimiye azogaruka mu Burundi ku wa 17 z'ukwezi kw'icenda 2023, ariko yaciye yongera ko urundi rugendo muri Amerika aho amaze indwi muri kino gihe. Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe biyamira hanze mu gihe mu gihugu hagati umukuru w'umugambwe ariwe yitwa Reveriyano Ndikuriyo ariwe aboneka agendura amazone yose y'igihugu akoresha amanama y'urutavanako akomeza inyigisho ziwe zuzuye iterabwoba no gukarisha izangano za kahise. Abarundi bararaba ibiriko biraba bikabasiga. Mu kanya gato aboneka mu gihugu Perezida Ndayishimiye aravuga amajambo meza yo gukarira abandi bategetsi, ariko Abarundi bararindira ishirwa mu ngiro z'ivyo avuga bakabura. Kudeta woba ari umuti? Nta na gato. Ikiraje ishinga abavuga ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye ntaho gihuriye n'ineza y'Abarundi. Kugeza ubu abavugwa ko boba bari inyuma y'uwo mugambi ni abo bita RDD-CNDD-FDD barwiriyemo abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Benshi bababajwe n'ingene Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma. Hari abo riniga kubera ya mahera yabo aherutse kugirwa ibipapuro. Hari abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'u Rwanda. Hari abashaka gukingira ibibanza barimwo batinya ko bazotakaza n'iyo Ndayishimiye yashobora gushiraho abiwe. Ikindi giteye ubwoba nuko abavugwa muri urwo ruhande barwiriyemwo abafashe iya mbere mu gusesa amaraso y'Abarundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ivyo bintu vyose ntaho bihuriye n'ineza y'Abarundi. Ikibazo Evariste Ndayishimiye nawe afise nico kumenya gufata ingingo no kwerekana neza intumbero afise kuri kazoza k'u Burundi. Naho Abarundi bato bato bishwe n'ubukene baracamufiseko icizere. Abasirikare bato bato baramushigikiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba abari mu gihugu n'abari hanze bamurindiriye ko ijambo ry'ubugabo rifatanya Abarundi bose kandi rigarukana umwidegemvyo mu Burundi. Abo bose boca bamufasha, ariko kugeza ubu iyo ntumbero yaramunaniye kwerekana. Arakanga abarya ibiturire ariko ntabahana. Aravuga ubumwe ariko nta ngingo zibuzana akora. Aratuka Ryogora Duhure ariko akayigumizaho. Asaba abahunze guhunguka ariko ntabegera ngo abaze impamvu badataha. Aravuga ubutungane burenganya ariko ntarekura indiri zifungiwe ubusa zizira ivyiyumviro vya politike. Wenyene yaranse kubaha urubanza rwa sentare ya EAC ijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu ncamake Ndayishimiye avuga amajambo aryohera abashaka ko ibintu bihinduka, akongera agashaka gushimisha abo mu ntwaro yiwe badakeneye impinduka. Iyo nyifato y'akazuyazi ni nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu. Abayeho atambakije mu gihe isi iriko irasubira kwigaburamwo kabiri. Abo asaba imfashanyo zo guteza imbere Uburundi ni nabo atuka cane bakayoberwa ico hashaka koko. Gusozera,
Pacifique Ninahazwe ati ku ruhande rwanje nta vyemezo bikwiye mfise vyotuma nemeza ko hariho umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye uriko urakorwa n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD, ariko ndafise amakuru adahumuriza y'ibivugwa na bamwe muri ivyo bihangange, amajambo yerekana ishavu, urwango n'agasuzuguro bamwe muri ivyo bihangange bafitiye Evariste Ndayishimiye. Ntivyontangaza na gatoya ivyo bihangange bigiye ku ntambwe yo kumutembagaza. Noneho ifatwa rya General Bunyoni ryonyene ryerekanye ko iyo ntumbero yo gutembagaza iriho mu bihangange vya CNDD FDD. Ikindi ubutegetsi buzofata minenerwe nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi habanje kubaho ibihuha nk'ibi. Ico nemeza nuko abavugwa muri uwo mugambi batarondera ineza y'Uburundi n'Abarundi. Ati ica nyuma novuga nuko abokura Perezida Ndayishimiye batobura ivyo bamwagiriza naho ata muti boba bazanye. Umukuru w'igihugu arakwiye gufata intumbero ikomeye yo gufatanya Abarundi agakuraho izi ndyane zo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, akarekura inzirakarengane zose zipfungiwe ivyiyumviro vya politiki, akagarukana umwidegemvyo mu Burundi, akagarukana abahunze, maze gutyo hakubaka urunani rumufasha kugabanya inguvu z'abanzi bari kumwe mu butegetsi. Ku rwego mpuzamakungu, Perezida Evariste Ndayishimiye yotombora neza intumbero ariko arafata, nayo kwiyongereza abansi mu gihugu ubutegetsi bwiwe bujegajega bizotuma atembagazwa atagitabara asigaranye. Iyi nkuru yose uko yakabaye nkaba nyisomye neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe.